ushobora kunsigurira impamvu wagiye gutera inda Anita? Ushobora kubinsigurira neza nkavyumva basi. Shiri wamburanye iki wewe? Niki ntaguhaye wewe? Niki ntaguhaye kugira unkorere ibintu nk'ivyo? No, apana kwiruhutsa ndakeneye usigurire guhera kuri A gushika kuri Z, usigurire impamvu yagutumye uja gutera inda Anita. Please. Urashaka kumenya impamvu? Ndikunda kuba turashaka kumenya impamvu. Ibi byose vyavuye kuri wewe. Yes. Ni wewe ndio musika wa kwanza ni wewe. Ndakubaze. Warigeze uzurampereza umwanya, waranyimye umwanya. Agaciro kose wahereza akazi kawe. Akazi kawe kari number 1. Je nari meze nk'umurizo kuri wewe. Why? Yari yongeso wari ufise. No, ntabwo yari mfise. Ni gute shobora kuba mfise umugore mu nzu nakubita ikintu cy'ameza abiri ntaronka Pompopo why? Hey, Jomana. Tufukana toka nje kana pomporana. Nico cyagutumye urumva uja gutera inda Anita. Yeah, no, yes, nori mwikosa. Nta gaciro bigeze umpa. Please. No. Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV, all the from Burundi, all the way muri hose mani bahezagiriye. We have the best exclusive news. Ni Mr. Recorder, Mr. Meet, Star Boy, Angel de la Capitale, Mr. Kimararungu, Mr. Ububeshi, version iragaruka ikigano kiryoshye cyane. Turi kumwe na Sammy, numwe mu bantu dukurikirana cyane na cyane ko hari byinshi yakoze kugira cinema y'indundi cyangwa cinema ndundi igere aho igeze kuri no munsi, ndetse bari kumwe na timu yiwe Urukundo TV. Tumubona kuri Sammy official, tumubona nandi atandukanye. Uno munsi twamaze kumugarukana mu bwami bwa Star TV. Mbega tuje mu biki? Ndazimaza kubikurikirana amaso kuri jewe n'amatwi yose, nibaza ko ari kuri jewe kugira ibintu bigende neza. Papa umeze neza? Meze mani toka. Amaso kuko maranje kuvuga bakurabe we gusa. Je ni bandabe. Nawe baraza kuraba. Urumva je ndagakoko simboneka. Mani yo siyo fresh. Nukuvuga ngo bakunzi ba Star TV mudukurikirane twese. Twese baturaba. Meze neza, reka ndabaramusa aho muri hose mubawe. Amahoro y'Imana abane namwe. Imvura y'imigisha ibanyagire. Abayisilamu sinzi kujya kuntu babivuga mugabo gusa manani kifungo kitakatifu. Bisa amazina menshi mu dini rya Islam canke abantu basanzwe babizira basanzwe bitwa. Izina ukunda ry'umuntu w'umunyedini ari mu dini rya Islam n'ijya. So reka mvuge dufate nk'ubaye mu mizero mu bunyene this moment. Kubera ko barakubaza izina ushaka, uvuga gute bro? Nk'ubu par exemple ndamusemba y'umuislamu. Barakubaza tushaka tukwite gute? Tumve my God neza. Muhammad. No Muhammad. Kubera iki Muhammad? So you know Muhammad nakazina keza kandi ndumva yuko ariyo sino kwinjiramo mugabo gusa amapari wanje no kwifuza ko bomuhamagara Muhammad. Okay, ndashaka amajambo abiri ku Waislamu bose bariko baradukurikirana canke bari mu idini rya Islam na cyane ko bari mu mafungo. Ndabifurije amafungo meza cyane. Imana ibafashe bazo yarangize neza. Ama kwirayidi muzo kwibuke kumutumira umugabo bita Mr. Sammy Pompopo. Injya n'umuceri nibingwa nabi vraiment. Nibingwa nabi. Ndajya kuko mu ijuru ntituzoja. Ubuzima bwawe bwa misi se ndigera ufungo je mu mafungo. Ndibuka nkisenga nkiri umukristo nigeze gufata igifungo cy'umunsi umwe. Me problème nari nkiri umunyeshuri ngiye ku ishuri saa 4 cyane isanga nagiye kujya gitumbura. Mama kandi nafunze. That is the why sindigera mfata igifungo apari yo ngaho. Sanga wanyoye amazi. Nari gitumbura n'amazi. Ndavyibuka mu nyuma mejeje. Okay, by the way novuga yuko ni byinshi bitandukanye urakina kuri Urukundo TV. Umwobo w'urukundo hamwe na n'inkoni. So mvuga ni umwobo Urukundo na Kanyana. So tuko Rukundo TV tuko turasora filme bita umwobo Urukundo na filme bita Kanyana kandi turabashimiye cyane. Ni filme nziza cyane. Ibintu mwadusavye mwabonye ko twabigosoye muri Rukundo TV mu umwobo Urukundo. Good quality, good sound, location nziza twabikoze turi ngaho kubwanyu, reka tubashimire. Nimwe mutuma filme ndundi zitera imbere. Yego. Okay, nibaze ko muri Rukundo TV dusigaye tubona ari novuga timu yiyaguye cyane. Murabiki kugira umuntu ashore gukina muri Rukundo TV? Hasabwe iki kugira umuntu ashore kwa muri team Rukundo TV? So nukuvuga Rukundo TV bugira kome cyane. Hari n'abadakina mugabo bari muri Rukundo TV. So nukuvuga wo muntu wari ufata link ukashira kuri stati yawe, menya yuko nawe uri wo muri Rukundo TV. Wo muntu wari upartage, wo muntu wari urabukandika commentaire, uri umwe mu bagize Rukundo TV. So nukuvuga rero ga ni impano yawe gusa. Ufise impano turakwakira kuko turatugenda twakira. Urameza 6 turakira abandi bashasha n'ubu kandi tugomba twakira.
novuga ko muri bamwe muri team novuga yuko abakinyi bose basanzwe bafise agahembo kabo naho katangana mbega kugira mutanga agahembo dufise benshi abakinyi ba filme benshi usanga bakina for free kugira hatangure gutanga agahembo mbega ubwa mbere mwaratangwe gukora mudahembwa atakanoti mwinjiza mu nyuma muravyumvikana kanoti karinje so nukuvuga ngo bavuga ngo imbwa iyo irinze igira nimba amasoso ngo ibango yamenye nyinshi si I don't know ikirundi kiramvuruga sometimes iba irinze igira ubuhanza iba yamenye amasoso iba yamenye ndikumwe n'umukobwa mane yakina makamenge iba yamenye ingo nyinshi voilà c'est ça so nukuvuga ngo nimba uno musi duhembwa twarigeze kubikina tudahembwa by free kera cyane ma 2013 2014 2015 mugabo turashima Imana ubu kabe gato turakaronka kuko turaronka amafaranga y'agasabuni vraiment turakaronka kuno musi mufise byinshi mudutegurira mufise byinshi mushaka gukina kugira biryohe biramaze gushika mu karongo umuntu avuga ati uko ndiko ndabona muri Urukundo TV bariko barakina neza mbega wowe bahagasukari iyo bagize nabi akabikwemerera ariko kubishiza bikabikibaza so nukuvuga ngo mu byukuri hari abantu bemera agafana bakagatanga hari nabandi nabo bakemera kakagumya gusa amajambo ntibagatange abantu nabo barahari kandi n'uburenganzira bwiwe bro biramaze gushikira rero wewe cyane gose tuzobafasha tuzogirane but anyway so nukuvuga ngo ijambo ry'Imana riravuga neza ngo aho gusezerana nushise ofu mureka gusezerana so nukuvuga rero wewe urinze wiha peni ukarinda ukavuga ati ngoma ndabaye agafana nta muntu numwe aba ni wowe wabonye ibikorwa twakoze bikagutuma kubivuga so nukuvuga rero hama ntubishitse bro unakuna ofu mureka gusezerana bro sigura so nawe ndazi mu buzima ndazi nawe kuko turakorana wowe tumureka kumusezerana nawe wewe birashoboka ukaba waramaze gusezerana ikintu ntibakiguhe bro wewe wamusezerana ikintu ntumuhe wowe tumureka uyo tumureka kunsezerana bro Kersi umuntu ari hafi cyane ya Sammy mbega Kersi kuri samavuziki inde Kersi n'umukinyi nyene compteur Kersi mukunda kuba muri kumwe na cyane yuko abaruka kuvuga ko yabaye umuyaya ni giki wamufashije kugira umugore mu kazi ko yaya so no kuvuga ngo arabizi so ikintu cyambere naramuhaye amafaranga atari makeya naramusapotinze ndamwereza amafaranga atari makeya hajya waramuhaye kanoti yego ishuri ngo yarihevye ngo avuye mu kazi so no yarasubiye ku ishuri bro yarasubiye ku ishuri ntitwari kwemera nk'abantu twakoranye tubona ijyamano ijyama kujya nyene ntivyari gukunda no you know ntivyari gukunda yuko ijyamano ayijyamika ariko yuko twakoze uko dushoboye turamuhereza akantu uvuga ati genda mukuye mu kiyaya Kersi genda mu no sije namukiye mu kiyaya ndi mumwe mu bantu bamubwiye ati reka kureka kuko everyone nawe kuradukurikirana nizere ko ari washavuye kubona umuntu aheba ishuri kandi afise impano akagenda gukora kajya kazi ubavuze ati yakwe bandanya akora ako kazi nkuko twamye dufasha benshi ku mano zitandukanye reka tumufashe kugira ibintu bigende neza siko none nuko nyene kabisa ari benshi badukurikirana kandi baba bafise ama channel ya YouTube baba bafise filme bacisha ko sometime mu gihe umuntu aje kurondera umukinyi muri Urukundo TV biroroshe bimeze gute so nukuvuga ngo Urukundo TV ushobora kuzuka vuga ati reka ndondera umukinyi wari yanze ndamukinisha amayongera agende hoho bimeze gute mu gihe umuntu yaba akeneye umukinyi akina muri mwebwe Urukundo TV ni umuryango kandi ni umuryango wagutse kandi Urukundo TV rafise amategeko no kuvuga ngo uraza ukavugana n'abarongozi umurongozi ni jewe nga mu gihugu cyacu cy'Urundi mugabo turafise undi murongozi ari muri Amerika bamwita Augustin Munezero muri Texas kubera barajya gatatu nimero 15 ego barabara rya gatatu 15 Aveni nimbari Aveni de la Mission Aveni nimbari Aveni do kwa rero nukuvuga ngo uraza tukakubwira ibintu bisabwa tukaca tumva niyo filme umukinyi wacu agiye gukina nimba atari ya filme ishobora kumutesha agaciro canke ishobora gutukisha igihugu cyacu cy'u Burundi tumaze kubona ko ari filme nziza tuca tumurekura agacagenda for free canke akanoti imbere nukuvuga ngo turavugana ikintu cya mbere no guteza imbere filme ndundi kuko nivyo bintu twiyemeje yes ko biri kose iyi ni Star TV tugerageza kuzana impano zitandukanye zimwe mukazimenya abandi baba bafise ibikorwa bariko barakora tukabishira hagaragara kugira ibikorwa bibandanye kuja hagaragara bibandanye ushobora kunsigurira impamvu wagiye gutera Inda Anita ushobora kubinsigurira neza nkavyumva basi
shiri wamburanye iki wewe niki ntaguhaye wewe niki ntaguhaye kugira unkorere ibintu nk'ivyo no apana kwiruhutsa ndakeneye usigurire guhera kuri A gushika kuri Z usigurire impamvu yagutumye uja gutera inda Anita please urashaka kumenya impamvu Ego. ndikunda kuba turashaka kumenya impamvu Ndakeneye kubimenya. ibi byose vyavuye kuri wewe No. yes ni wewe ndio mhusika wa kwanza ni wewe ndakubaze warigeze uzurampereza umwanya waranyimye umwanya agaciro kose wahereza akazi kawe kari number 1 je nari meze nk'umurizo kuri wewe why yari yongeso wari ufise no ntabwo yari mfise ni gute shobora kuba mfise umugore mu nzu nakubita ikintu cy'amezi abiri ntaronka Pompopo why hey ndio mana tufukara toka nje kana pomporana nico cyagutumye urumva uja gutera inda Anita no yes nuri mukikosa nta gaciro yigeze umpa please no sasa no yes utama nubu kandi utama agaciro nta nizo genda gupompora hanze avyigamba rero kuba warateye inda Anita uravyigamba kuvyigamba wamburanye iki jewe niki ntaguhaye umwanya time of love time of love kyo mana this is time of love waga this is time of love ega jena na kimwe ndatahura munyumvishe nibiki so nukuvuga ngo twaguma tubabwira abantu turiko turakina iseni imwe muzigize time of love nukuvuga ni filme bariko barakurikirana kuri imaze imisi barayizi madame we muri iyo filme bayitanguye barayizi abasanzwe bariko barayiraba barayizi akazina kwa bariko baradukurikirana cyane cyane ko abakunzi ba Star TV baba bifuza kumenya ba invite bitwa dufise muri Star TV mu bwa Star TV kugira bamenye ati ujya mu nahazogaruka nzomenya ko ari wowe twagiye bon je nitwa Shimimana Gerardine ariko abantu benshi banzi ku izina Thailand na cyane cyane ko twari tukumenyereye mu muziki uno musi tutanguye kumenya muri film why bon novuga yuko film ari ikintu jewe natanguye gukora ava yuko mbere ntangura kuririmba yego natanguye gukina film muri 2013 umuziki nawe utanguye muri 2016 gusa film sinigeze ndayiha ikibanza kinini kuko naciye niyensera cyane mu bintu by'umuziki cyane gose hagarika kimwe film umuziki sinshobora kubihagarika byose kubera kuraza impamvu izo mpano zibiri ni impano zikorana ni impano zirakorana ufite ntacyo kwica yindi ariko hari ivyoroha cyane kuruta ibindi ivyoroshe cyane kurusha ibindi n'ivya hagati y'ifilme na music muri byose nta coroshe na kimwe uko n'ibintu bisaba umutwe n'ibintu bisaba kwiyumvira ugashiramo ubwenge ariko music urashobora kurara muri studio na film urashobora kurara muri tournage okay uko biri kose reka rero tuje kumushyigikira ni nka Talent ndazi murazi urubuga rwe rwa channel YouTube ushobora kuba wari umufana we kuri YouTube channel yiwe asangwa asora ku bikorwa vyiwe indirimbo zimeze neza yarakoze ama video atandukanye arakorera audio hariya muri Bantu Boy Entertainment arakora video nziza cyane fresh indirimbo iryoshe sana no musi yaje muri film abakunzi ba Star TV 257 akabijya kuri Talent bagiye kumubona ku iki bagiye kumubona gute muri filme nkuko wabitanguye deja turamaze kubibona bakwitegeka iki nka Talent filme filme ndarenze bitega ibintu byinshi kabisa nta nivyo noshobora gusigura ngaha ariko kimwe ndazi yuko bagiye kubona ibintu bikomeye dukorana kenshi cyane nico gituma namanje kumusiga hari wiri kurakina na Sammy biba bimeze gute na cyane cyane yuko nimba mumaze gukina imyaka myinshi nibazi ko ari umwaka umwe canke ibiri bimeze gute gukinana hamwe na Sammy Pompopo wame ba Pompos bon Sammy novuga yuko nta mwaka turakinana muga kanya kose dukinanye ndamaze kubona ko ari umuntu vraiment arashoboye muri industry ya film ego arabizi vraiment ego okay uko biri kose kenshi tuvutse tuvuga ati nitwakora tuzokora bino waruzi ko uzokwigera ukina film mu buzima bwawe ukiri muto ego nari ndabizi ko ni ibintu novuga yuko ni impano nakuze mfise je no kuva kera gose nkiri umwana nkiri mu rushengero nari umuntu nakunda gukorera mu bintu by'amasketch y'ibintu by'Imana nari umuntu nyine nakunda ibintu byo kuririmba ufite izo ni impano namanye kuva kera nkiri muto cyane biramaze gushika scene ya Talent igafa bivanye no gusinzira cyane kwiwe yacere mu bintu ntashobora kwica mu bintu je ntashobora kwica ni gahunda yego ni na scene irafa kubera wajyamiriye
ndibuka hariho umunsi nigeze ryari mu minsi heze narabasibije muri ego uyu mukobwa yarambeshe abakuzi batama frof uyu mukobwa yambeshe ambesha ngo umuntu kana karagwaye kumbe ibereye iyo kujya imikeke mu rumonge kujya imikeke rero cyaje kunangaza yambwe ngo uyu muntu aragwaye nashatse kuvuga ngaho hama ku mugoroba cyatubona ngo imikeke yubawe ngo rumonge kumbe jamani ndakukonga jamani vema jiwaza kia Mungu kumashuha abavana bakanja jo muhari ngo sindabatamo fro kumbe Jacqueline yagiye koga no kwisigura kuri ico sinavyishe nibigira nkana ego vraiment umuntu yaragwaye mugana duze après midi na duze après midi uyu rero bacabona amafoto namaze gushikara shavuga ati yasivye kubera yagiye nivyo baciye bibaza. Okay, reka ndabashimire muri kano kanya agasunika rugi cyo tuja kuri Thailand tugira icyo tukoze nk'agasunika rugi hama twigendere tuje mu bindi bikoko. So nagomba mbwire ngo reka mfata kanya ndabashimire abakunzi ba Star TV. Nongere kandi ndabatumirire kujya kuraba kwa Mr Sammy official iyi filme yitwa Time of Love. Murayizi cyane ni filme twigisha mu rugo. Time of Love ni kuvuga umwanya w'urukundo uko umuntu akwiye guhereza agaciro umwanya ku mugabo wiwe. So nukuvuga ngo ni filme yigisha cyane. Tutibagiye kujya kuri hahandi kuri Sumba zose Urukundo TV Burundi murabe filme bita Urukundo umwobo w'urukundo sezo ya 4 muirabe. So hama mutibagiye na Kanyana gende ko navuga filme ziraryoshe muce mujya ahantu bita kuri Iragi TV hariho filme bita inyuma ya zero muce muyikurikirana saho gusa ama mega yanyu mukurikimana ntazo basha nimuzo kwidoga muce mujya ahantu bita kuri Urukundo TV News Urukundo TV News murumva ko bitandukanye na Urukundo TV News murabe hariho filme bita Guhemuka hariho filme bita Blender mutaciye mwibagira je ndacababwira hano hari ama film aryoshe muce mujya kwa Amede muce mujya kwa bande hose muhagende muharaba Inzo TV Inzo TV mutibagiye kujya kuraba uno mukobwa mubora nga hari abantu bamuzi Thailand muri filme batazi ko aririmba vraiment arafise talent yo kuririmba arafise talent kujya kumva abantu indirimbo je shaka kwa ndirimbi atupe kapera ndagufasha atupe kapera trende yakorewe muri Bantu Boy Entertainment atupe kapera ni indirimbo ryoshe mubona ndagufasha okay you the only one reka nkubwira impamvu ari we ufati iyo namba oh mine bosura abasumba kuko ari we turagenda umwanya nguha ntiwigera ufisha ubusa uzi icyo bita kwatsa fire oh baby nufisha ubusa muri bedroom ku magori uri like Messi ndabikunda nukuri ukuntu bikora nko mwireresi niwe muzimya muriro mfise niwe uzi gukonorora ibyanje byose niwe ubikonorora akarere kose niwe ukagenzura akarere kose niwe ugakonorora. Indirimbo ya mbere ryoshe je nkunda fise niyo nyene gende irabe ucugaruka kuri Star TV uvuga ati indirimbo yewe nayo magori nka Messi sinze magori ngwazimye umuriro sinzi ni uyo muriro karengo no gakontra nimba ari umuzimya moto rero yashizemo iyo beje moto fise ubwanwa none yari mizimya moto uyo mwoto bakunzi bakunzi ba Star TV sindawuzi uyo mwoto dusozere Thailand dusozere Shono saba abantu bakurikirana imbuga ngurukana bumenyi za YouTube nka YouTube na cyane no saba abantu kuyikurikirana cyane guys industry ya filme irakaze cyane kandi ndazi yuko mugiye kubona byinshi byiza bavuga ati byiza biri imbere hama n'umuziki niko kuko nyene babandanye bakurikirana umuziki hama nkasaba abantu kuja kuri Iragi TV gukurikirana ibikorwa bica kuri Iragi TV hariko haracako filme yitwa Inyuma ya Zero ni season nziza cyane ego baje ko badukurikirane badutera intege ego
Okay, Imana ibahezagire bakunzi ba Star TV ibyo babasabye ndazi ko muza kubikora bavuga ati fasha warafashije twese turi ngaho kubera twafashije aho uri hose nimba wafashe indege uja mu Bubirigi uja muri Canada uja USA warafashije kuko iyo passport batagufasha kugira ironke ni wari kugenda fasha rero warafashije tubashigikire aho hose bavuze n'imbuga nyinshi zica ko amafilm atandukanye naho tutavuze hose muhibuke muje kubashigikira Imana ibahezagire cyane ikindi kintu ikindi kintu nagomba gusaba abakinyi ba filme aho bari hose turiko turorganiza rencontre y'abakinyi ba filme bo mu Burundi bose abo bishobora bose bava bakagira barashobora kuturondera tukabashira muri groupe ya rencontre bashobora kuzoparticipa muri rencontre izo bari soirée imeze neza cyane gose. Okay, behind camera kwa kumwe na Toto Doroga, photographe, videographe, cameraman. Photographe wa mbere akomeye, mu cameraman wa mbere akomeye. Toto Dor, merci beaucoup.